Africa Live, Africa Plus nizera ko mumeze neza. Nishange nice Giselle, tukaba turi kumwe n'umukenyezi mwiza asa neza aberewe, murabibona namwebwe. Akaba ari umukenyezi asanzwe aririmba indirimbo mpimbaza-mana, akaba asanzwe yikorera mutwiwe nkuko turi mu kwezi kw'abakenyezi, ukwezi kwa gatatu. Tumwakire cyane n'amahoro. Murakoze cyane. Umeze neza. Turashima Imana. Urasa neza. Merci cyane. Borohereze. Baramutse abakuru. Yambu cyane murakomeye. Akaba rero kandi ari umukenyezi yamenyekanye ku ndirimbo yiwe yise Nshoboza. Uno munsi tukaba twamuzaniye kugira ngo ashobore kutubwira mbega Nshoboza vyagenze gute, Nshoboza yakoze bigenze gute, kugira ngo ashobore kutubwira ido nido ku bijanye n'umuziki wiwe. Turamubaza ikibazo ca mbere, mbega Nshoboza vyagenze gute kugira wiyumvire gukora indirimbo Nshoboza? Ni kihe kintu cagutumye wumva woririmba, wo muririmba? Mu bisanzwe ikintu cyatumye numva noririmba nabitangiye kuva kera nkiri umwana. Mama kanyigisha kuririmba, formation nyinshi mama yarazimpaye, kanyigisha kuririmba kantike. Rero ubwo naguma ndirimba izo ndirimbo za kantike, nkumva muri jewe harimwo ikintu numva gitegereza kuja ahabona. Ndavuga ntivyohereraho ibintu by'aba mama batwigisha, ntivyoherera. Ndavuga reka ndabishira ku mugaragaro kugira ngo mama azamenye ati aho icyo nakoze. Mbega ntuba warimvuye ko tubiravye uri umuririmbyi w'indirimbo mpimbaza-mana, abandi bararirimba indirimbo izo twokwita iz'isi, nawe uhitamo kuririmba indirimbo z'Imana? Wavyiyumviriye gute kugira wumve ko uhitamo kuririmba indirimbo z'Imana? Usanzwe ukijijwe nyene canke nukuziririmba gusa? Kugira ngo ndirimbe indirimbo z'Imana ni ukuvuga novuga ko ari nka societe mbayemwo, ndakijijwe, nibwo buzima ndimwo. No kugira ngo rero ndanaririmbe cyane cyane uretse ivyo mama wanje yanyigishije, ni no mu gukorera Imana, ni no mu buryo shakamwo gukorera Imana. Ni nk'ivuga butumwa shaka ko ryogera kure ku bantu ntashobora gushikira n'amaguru yanje, basi bashikirwe n'izi ndirimbo, hama Imana igenda ihindura abantu biciye muri ubwo buryo. Mbega indirimbo Nshoboza twarabonye video iriko kuri YouTube. Iriko kuri YouTube. Mbega wayikoze bigenze gute? Usanzwe ufise management igufasha gukora indirimbo canke niwe wifasha vyose? Kugira ngo ndayikore nta management fise, ariko ndafise ubunshigikira wa misi yose atari banga twashaka kumenya. Ubunshigikira ni umutware wanje, niwe amfasha mu bijanye n'ibikenewe kugira ngo video ishobore kugera ahabona. Pour le moment niwe mfise. Na studio vyose ni wagufasha cyane? Vyose niwe amfasha. Sivye ko mu minsi iri imbere hari ukuntu tugomba kubigabura nk'aba mama nyene tuko turagerageza kwiteza imbere muri ibi na biriya. Turashaka kugabura kugira ngo umwe wese atavunika, akore ashobore kumfasha ku bijanye na video, mugabo nanje nifashe ku bijanye n'amaudio. Mbega hari ndabe ko shoboye. Hari intambamye wagiye urahura nazo uvuga ati je vraiment kunirya ndirimbo muri studio, mu ma video, nize intambamye wagiye urahura nazo? Umuruho nararushe byonyene, nico kintu uburyo byari sawa. Urumva novuga nko mu Kirundi ngo numuri mu mwitumo, kandi urumva ni n'igikorwa cy'Imana. Mu bisanzwe ntibyanduhishije uretse kujya kuntu muri ko murashutinga vibes bizo byaranduhishije. Yakorewe ahanyene mu gisagara ca Bujumbura canke hariho ama place wagiye urajamo? Yakorewe ngaha mu gisagara ca Bujumbura, yakorewe ahantu biti Bugarama kuri Green Park. Byaroroshe kwiyunguruza, byose nyene vyari ibintu byoroshe. Sinzi ko mwakurikiranye amajambo ayirimwo. Harimwo amajambo avuga ngo mwami Nshoboza urugendo ni rurerure. Koko kuva Bujumbura uduga Bugarama ni urugendo, ariko kubera ko urumva ni isengesho ryanje, Imana ikinshoboza byose bikagenda neza. Ibijanye no kwiyunguruza ikibibamwo, kwambara byose nta ngorane wagira. Ku bijanye no kwambara nkuko ndabitange ndabivuga, ndafise ubumfasha. Umutware wanje yaragerageje kundonderera ibyo nshobora kwambara mu buryo nyene yarafise, kandi ndayimushimira cyane. Hama nk'umukenyezi afise urugo, afise abana, nibaza ko biragoye. Usanzwe ufise n'akazi ukora, mugabo
ndiko ndimvira umenga ni ibintu bigoye gufatanya umuziki urugo akazi wowe uca ubikora gute? Ncasubira handi nyene uvuga ngo urugendo ni rurerure Mana Nshoboza adushobozwa nayo iduha inkomezi. Ubundi niba byoroshe gufatanya urugo abana ugafatanya akazi no kuririmba ni ukuvuga ngo kubera ko yoyo idushoboza ikaduha inguvu kimwe cyose uragipangije. Narashoboye kubipangira neza byose bimeze neza cyane. Yego mu rugo nta kwidoga bararyohewe cyane. Turavye mama nta mwanya turonkera abana umutwara avuga ati ibi bintu wamamwo ntibimuca intege avuga ati kuja kuririmba kugira ibi urangora nta bantu bagufasha urangora vraiment ntibihora bishikanga akakubwira nko tuja kubera yuko ari umurimo mwitumo kandi ari igikorwa c'Imana tukaba twese tujejwe gukorera Imana nawe ubwiwe akorera Imana ni kuvuga ngo nta myidogo ihaba kubera ko nawe aba yumva ariko akorera Imana kandi nandi byo mba ndimwe mba ndiko nkorera Imana rero muri rusangi turiko turakorera Imana twese akorera Imana muri ubwo buryo nyene bwo kusigikira no kumpa umwanya urumva nabyo ni mu gukorera Imana rero kubera ko ari ibintu vy'Imana nyene abikora yumva ari umurimo w'Imana ntaco nonone. Ikindi naco nyene nsubira handi muri video mwarabonye abana ko barimwo ni ukuvuga ngo ntaco nkora ntari kumwe n'abana rero urumva ntiwo kwidoga ngo mama turi kumwe urumva tuba turi kumwe. Mbega uravye indirimbo wakoze Nshoboza wayikoze witeze feedback imeze gute? Mbega feedback waronse canke ico wari witeze inyuma yo kuyisohora nico wabonye nyene canke caje ku rundi rugezo? Jewe ikintu nari niteze narakibonye. Ubundi twe nkuko nakubwiye ko dukorera Imana ikintu twitega imitima y'abantu iza ijya ndirimbo iza gushikira hama ikabafasha. Jewe ubundi naho yari kuba umuntu umwe ikamushikira ikamufasha je nari kumva mpimba kuko ujya nyene ni nari kuba nkeneye ni kuvuga ngo ivyo nari niteze hagenda nabirose naranabibonye nibijya nyene namwe muri ko barabaze guvuga ati byukuri jewe aho irikiragenda ndabona yuko ni indirimbo ikirakora ku mutima y'abantu benshi irikirafasha abantu benshi. Hama ni kihe kintu witeze rero tuzokubandanya tukubona mu muziki canke yari yo yonyene tuko turabona no musi gusa ntazosubira? Narigeze kuvuga ijambo rikomeye ndavuga ngo naratanguye muri ubu buzima nkiriho peu importe umwanya natanguriyemwo ariko ndizera ko ndacafise umwanya muremure nivyo twizera kuko ejo ho umuntu amenya Imana mugabo muri play wanje ndumva umengo nzokora gushika ku misi ya nyuma yo kuva kuri ino si. Ibikorwa birahari byinshi n'ubu vuba cane murambona twitega ibindi bishaka vuba urumva mvuze vuba mba mvuze nyene vuba. Nta muntu wifuza ko muzokorana no abantu mu bisanzwe n'ibikorwa by'Imana abantu ndabifuza mugabo pururo mu ntibaraboneka ariko je ndafise timu y'abana ndumva mufite abana ntabwo bafise mfite abana byose ndiko ngenda nkorana nabo cyane ko bariko baragenda bakura ndashaka nzabarage umwuga wo gukorera Imana bazombona niyo mpamvu kenshi ngoma ndabashiramo rero abo gukorana nibaza nabo tuzobakira ariko bataje timu ndi nayo Imana yarampetse. Ngira ndakubaza ikibazo bwa sindi nk'umukenyezi turi mu kwezi kw'abakenyezi urabizi kwezi kwa gatatu usanzwe wikorera ibindi bintu ni kihe kintu wabwira umukenyezi uno munsi? Mbega ho ibintu ukora nibiki bikora bigenze gute bigufasha mu buryo bwa gute? Ibintu nkora nk'umukenyezi ndakora ibintu bikomeye cyane abakenyezi benshi bakunda gutinya kandi ngo zinabeje bavyubahuka. Nagira kwanza mbanze mbwira umukenyezi ko nta kazi na kamwe kabaho umukenyezi adashoboye. Turashoboye abakenyezi turashoboye nico civuga umengo bariko barakoreraho bango umukenyezi turashoboye abakenyezi turashoboye. Nagira mbwire bajya babona umengo ntivyokunda nagira mbabwire ngo birakunda. Ara wi Marse niho nari mu gikorana ahantu nari kwigisha
narababwiye ikintu nanje ubwanje numva kinangarutseho turashoboye gukora mugabo hamwe no gukora tukabifatanya no kubaha abatumye dushobora kuba dukora kuko twagiye tubona abagabo benshi badakunda abagore babo ko bakora bakanababuza mugabo abagiriwe ubuntu bakashobora kuba bokora nibakore birashoboka ntaco batoshikako mpanura n'abagabo kandi badashaka ko abadamu bakora nukuri mureko muradusubiza bavyita gute mu Kirundi ndavuga ngo nukubavunira amaboko mu mugongo sizigerero vyita dukagende bavyita kubavunira amaboko mu mugongo ndagira ndababwire bareka abadamu bakore turashoboye rero jewe ibintu nkora nukuri bitaza kukuyobera nawe jewe ndumumenyizi ndi umufundi nkongera nkadandaza materiel nyene y'igifundi nukuri karite ubazi imbaho nyene canke mbazisha ubwenge iyo mbazishije ubwenge abakozi bagakora muganga akoresha nanje ubwenge hama ngaca ndandaza rero iyo materiel ijanye n'ivyo nyene tuba turiko turakora nk'ama materiel mumaze gusohora mumaze gukora n'ibiki turakora nukuvuga ngo mvuze materiel ya bois camera muri salo ububati ibitanda biri classe biri VIP amasara maje ama porte appareil VIP nukuvuga ngo ikintu cyose ama cuisine ama garderobe ibintu byinshi cyane intebe meme regarnissage ziri garni turazikora kandi ziri classe nukuvuga ngo tukora ibintu biri classe ko nuko bikorwa n'umukenyezi urumva biriko bikorwa n'umukenyezi afise intango yabyo ndi forme avec umugabo niwe yabinyinjijemwo ariko nanje ncanongereza ubumenyi bivanye n'igihe tugezemwo ngerageza kurondera ngakoresha ubwo bwenge nukuri materiel zacu zimeze neza cyane n'amarangi tubisiga ari class ayo rero uyakeneye ni jimba ndayafise byose class bro so kwiyemera babandi bazigura zikamara umwaka umwe ugasanga vyavunitse vyatagaye iki vraiment twegivyo iwacu ntibibaho tuguha ikintu kiri karite tugire rero ijambo rya nyuma abantu bariko baraturaba ubatera intege yego abantu bari kuturaba nagira ndababwire ngo nukuri Imana iriho kandi uwo ari we wese ayihamagaye iramushoboza mu byo yifuje gukora niyo mpamvu ndiko ndaririmba ijya ndirimbo navuze ngo urugendo ni rurerure mwami Nshoboza nukuvuga ngo ajya amajambo sayi wanje jenyene niyo mpamvu nayasohoye nashatse intumbero nini yako uwo ari we wese ayumvirije akayiririmba ajya amajambo arimo amufashe kugira ngo Imana imushoboze umukenyezi urashoboye Imana nigushoboza ugasenga byose bizogenda neza nako kandi nashaka kubabwira abadamu cyane cyane muri uko kwezi Imana ibashoboze basenge cyane ntakidashoboka byose birakonda yego tugushimire cyane murakoze namwe Africa Live Africa Plus mandanye mudukurikirana ama commentaire mutubwira ivyo mwifuza kugira ngo dufashanye murakoze.